igikorwa cyiza cyose ukorana urukundo umwete ugira haleluya w'umurimo w'Imana kwitaho abandi umwete ugira haleluya ukwagura ubwami bw'Imana bisigura yuko bakunzi bahori CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe ngushima, nje imbere yawe ngutazira, nje imbere yawe nkuninahaza kubwo urukundo rwawe watukunze rurenze uko twebwe tworuvuga n'ingene tworumenya mu kwemera gutanga umwana wawe Yesu Kristo ngo apfe ku musaraba ku bwacu kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko azaraga ubugingo budashira. Mwami wanje mukunze nkunda ndaguhaye icubahiro ko twikunze wemeye gusiga icubahiro cawe umanuka mu isi kugira ngo urokore ubugingo bwacu. Ibyo wabikoze kubera urukundo dukunda n'imbabazi nyinshi dufitiye, none mwizigirwa wakira amashimwe kubereye. Nta kindi abana b'abantu twazukwiye gukora uko bukeye nuko bwije, twari tukwiye kugushima tugushimagiza ko dukoreye ibikomeye kuko yataba wowe ntitwari kwemerwa nk'abana, ariko uyu munsi turabana mu rugo kubera igikorwa cyiza wadukoreye. None mukunzi mwiza ni wakira amashimwe tugushimira. Oh haleluya, ndakwirata mwami, ndakunezererewe kuko ibyo ukora ni byiza gusa, kandi mwami Imana n'imigambi yawe ni myiza cyane ku bana bawe, si y'ibyago ariko ni y'amahoro. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kubyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo mbega wewe uriko wubakisha iki inzu yawe. Haleluya, uriko wubakisha iki? Kuko burya bantu b'Imana iyo umuntu ariko arubaka inzu burya ntibashirako ibikoresho bisa, bashiramwe ibikoresho bisa. Hariho abantu usanga bubaka inzu ugasanga bakoresheje ibiti, bagashinga ibiti bakabisakara. Hariho abandi usanga bakoresheje nk'ivyuma, abandi ugasanga hariho n'abahora bagira inzu z'ibyatsi, uwundi agashirako amabati meza, uwundi agashirako ayabaye. Hariho n'abandi bashirako ibikoresho byiza by'igiciro kinini. Rero umwe wese arafise uko ariko arubaka. Rero n'inzu yacu ubugingo bwacu turiko turabwubaka. Haleluya, turiko turabwubaka. Umushinge washizeho umwami wacu ariko gukurikiza ibindi ni twebwe tubikora. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bikorinto ba mbere, turasoma igice ca 3 duhere ku murongo w'10 dushikane ku murongo w'15. Haravuga ngo uko dukwiye kubaka ku mushinge. Kuko nahawe ubuntu n'Imana, nashizeho umushinge nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Uwundi yubakako, ariko umuntu wese niyiyubare uko yubakako. Kuko uwundi mushinge ata muntu ashobora kushiraho atari uwashizweho niwe Yesu Kristo. Ariko uwo mushinge umuntu niyawubakisha kw'izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa c'umuntu wese kizoseruka. Wa munsi uzogiserura kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. Igikorwa c'umuntu ico yubatse kuri uwo mushinge nicarama azohabwa ingero. Igikorwa c'umuntu nicasha azobura ingero. Yamara ubwiwe azokira, ariko nk'uwokowe mu muriro. Amen. Uyu yari Paulo yariko aravuga, niwe yariko aravuga iri jambo. Aravuga ati umuntu wese arafise ingene ariko arubaka inzu yiwe. Haleluya. Arafise ingene ariko arakora ku buryo ashobora kugawa canke akazoshimwa. Haleluya.
burya kandi bantu b'Imana ubukomezi bw'igikorwa icyo ari cyo cyose biva ku mbaraga ugishizemo, bikava n'uburyo ushize muri icyo kintu. Ngitangura nababwiye hari umuntu yubaka inzu ugasanga nk'inyuma y'imyaka 10 inzu itanguye kuribwa n'utuntu uzeye, igihe wubakishije imbaho ugasanga iriko iramungwa, abandi ugasanga bateye ivyondo, ukwiguma inyagirwa ugasanga inzu ibomotse n'ingoga. Ariko hakaba uwundi avuga ati jewe inzu yanje ndayishiramwo isima ikomeye, ndayishiramwo isima ikomeye kugira ngo izimara imyaka myinshi. Haleluya. Rero uravye nk'inzu wubakishije ibiti, iyo hateye umuriro murumva ko yoroha gusha gusumba iyo ubakishije ivyuma. Rero natwe mu buryo bw'umwuka turafise uko turiko turubaka. Iri jambo riko ribwiga umuntu yakijijwe yizeye umwami Yesu Kristo, akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ubu ni we ariko arabwigura ijambo. Haleluya. Ngaha ku murongo w'11 ngo kuko uwundi mushinga ata muntu ashobora kuwushiraho. Umushinge ntushigwaho n'umuntu, oya, umushinge w'umukristo washizweho na Kristo mwagazi w'Imana nzima. Umunsi tumwizera ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wamaze gushiraho umushinge. Haleluya. Umushinge ni Kristo awushiramo mu bugingo bwawe. Haleluya. Ngo niwo Yesu Kristo. Ngo ariko uwo mushinge umuntu niyawubakisha ko izahabu, ngo niwe wubakisha ko inzahabu canke ifeza. Urumva uwo mushinge ni wewe umenya mbega ubaka gute, mbega iyo nzahabu yubaka ko gute. Igikorwa ciza cyose ukorana urukundo, umwete ugira, haleluya, umurimo w'Imana ukwitaho abandi, umwete ugira, haleluya, ukwagura ubwami bw'Imana, bisigura yuko uri kurubaka. Haleluya. Haleluya. Hariho abantu by'ukuri ubona bakizwa ukabona bagira umwete umuteye ubwoba, ugasanga ari mu ivugabutumwa, ugasanga ari hari, ugasanga ni mu bikorwa bya social, ugasanga nukuri n'umuntu ubona ko afise inyota yo kwagura ubwami bw'Imana, ukabona ko ari umuntu arizwa n'abantu bari mu vyaha, ukabona ko agira umwete mwinshi. None mwibaza ko azosa n'umuntu atigeze ahaguruka cyangwa yahaguruka rimwe na rimwe akwezwe n'abandi? Mwibaza ko uwo muntu mu maso y'Imana bariko bubaka cyo kimwe, Imana ibabona cyo kimwe? Uravye nk'umukozi w'Imana Paulo, uravye ingene yitanze, ibihugu yavuzemo ubutumwa, amakuba yaboneyemo mu murimo, mwibaza ko Imana imubona nk'umuntu yagumye ari mu kibanza kimwe, ugasanga ariko akora ibibayabaye? Mwibaza ko uyo mu maso y'Imana Imana ibabona cyo kimwe? Rero aha abavuga ngo umwe yubakishije inzahabu, nukuvuga ko yashizemo ubutunzi bwiwe, ashiramo inkomezi ziwe, ashiramo ubwenge bwiwe, ashiramo umutima wiwe, ashiramo yiyegurira Imana. Haleluya. Uyu ariko arubaka, ariko ayubakisha inzahabu. Ngo hari n'abandi bubakishije ifeza. Haleluya. Ifeza naho nyene umuntu ashobora kwitanga, nukuri igikorwa c'Imana akagikora n'umutima umwe, mugabo ntanganye na wa wundi yitanga ijoro n'umurango, adashobora no gusinzira, aguma yibaza ingene yagura ubwami bw'Imana. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana rikorera tubaza natwe uyu munsi ngo canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, mbega wewe uyu munsi niwe womenya aho wiranje. Mbega uri mu bari bariko bubakisha ifeza, uri mu bariko bubakisha izahabu, uri mu bariko bubakisha amabuye y'agaciro? Haleluya. Uyu mwanya biragoye, biranagoye. Hariho n'uwobona ariko arabikora, mugabo ntumenye umutima uri nyuma umukoresha ivyo bikorwa. Ariko hari umunsi ivyo byose bizomenyekana. Haleluya. Hari umunsi ivyo byose bizomenyekana. Ku murongo wa 13 ngo igikorwa c'umuntu wese kizoseruka. Haleluya. Hariho nk'abantu usanga bitanga
bitanga mugabo bakitanga nabo bafisemo inyungu zabo. Haleluya. Ugasanga umuntu ariko arakora mugabo igice kinini bimugarukako, ugasanga ariko arondera inyungu ziwe. Uyu rero byo kugora kumumenya, byo kugora nk'umuntu nk'umwana w'umuntu, byo kugora kumenya, kuko wowe ubona arigisha, ubona arakora ibikorwa sociale, urabona n'umuntu agerageza vraiment uburyo bwose bushoboka, mugabo ntumenye umutima umwanima gukora ibyo bintu. Ico kiragoye ko wewe wogitahura cyangwa je nkagitahura. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo hari umunsi ibyo bikorwa byose twakoze bizogeragezwa. Haleluya. Hari umunsi bizogeragezwa, ngo igikorwa cy'umuntu wese kizoseruka, wa munsi uzogiserura, kuko uzohishuranwa n'umuriro. Urumva? Ibikorwa byose dukora ngo bizoca mu muriro. Haleluya. Igikorwa twakoranye urukundo rwa Kristo ntikizosha. Haleluya. Ariko ngo igikorwa cyose tutakoreye mu rukundo rwa Kristo ngo kizosha. Haleluya. Ngo kandi igikorwa cy'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimo. Igikorwa cy'umuntu ico yubatse kuri uwo mushinga n'icarama azohabwa ingero. Mwabyumvise? Uzo igikorwa kibe kizogerageza kugaca muri uwo muriro ntigishe, uyo ngo azogira iki? Uyo ngo azohembwa. Haleluya. Azohembwa, azohabwa ibitsibo. Umva, umwami Imana azomubwira ati ngwino mutoni wanje, ngwino wakoze ibyiza, ngwino waguye ubwami bw'Imana, ngwino ugororerwe, ngwino uhembwe, ngwino uruhuke. Haleluya. Imana imushime. Haleluya. Ariko ngo hazoba n'abandi ngo igikorwa cy'umuntu nicasha azobura ingero. Haleluya. Kandi uzoba warizeye Kristo, ubyumve warizeye Kristo, umushinge urimo mu bugingo bwawe. Haleluya. Waramwakiriye, waramwizeye, ariko ugasanga nta ibikorwa byawe wabikora urondera iyindi nyungu, wabikora urondera icubahiro, wabikora ushaka kuronka inyungu zawe, wabikora atarukundo rw'Imana rurimwo, wabikora kwiyerekana, biva ingene uri kurubaka. Haleluya. Biva ingene uri kurubaka. Niwe wabikoze rero kubw'inyungu zawe, niwe wabikoze kugira ngo unezereze abantu, niwe wabikoze kugira ngo sinzi nawe kwiyumvira igituma abantu ibibatera gukora ariko batabikoreye mu rukundo rwa Kristo. Haleluya. Ngo yamara ubwiwe ngo azokira. Haleluya. Ijuru uzoribamo mugari bitagira imirimo, kuko igituma twemegwa nuko twizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Umwizeye ijuru uzorihabwa, mugabo imirimo nta izoguherekeza. Haleluya. Bantu b'Imana, biraryoshe, nukuri biraryoshe kumva umuntu ataha ibikorwa bigasigara biravuga inyuma yiwe, kandi ibyo nabyo ngo nibyo byonyine bimuherekeza. Haleluya. Ibikorwa yakoranye urukundo nibyo bimuherekeza. Amazu yubakiye umuryango wiwe ntamuherekeza, imiduga yaguze ntimuherekeza, ibintu byose yakoze mu isi ntibimuherekeza, ariko igikorwa yakoreye mu rukundo rwa Kristo ico kiramuherekeza. Haleluya. Gisigara kiranavuga. Hari aho uja kuri anterema y'umuntu, hari aho uja kuri anterema y'umuntu bakamuvuga, wewe nukuri ukumi uyu ni wa muntu narinzi. Ejo bundi twahambye umukuze, baramuvuga, barashinga intahe abantu tutanazi mu muryango, abantu yafashije, abantu yahaye indara, abantu yagaburiye, abantu yarihiye amashuri, abantu kandi nta n'uburyo yari afise, nta n'uburyo yari afise, mugabo muri duke yari afise ugasanga n'umuntu agerageza uburyo bwose akabashiramwe amavare akabahanura. Naratangaye. Igikorwa cy'urukundo ukoranye urukundo kiguma kivuga, uko kivuga mu isi ndiko no mu ijuru kivuga. Haleluya. Rero umuntu w'Imana ndakwinginga ngo ibyo ukora byose ubikorane urukundo rwa Kristo.
ntiwubakishe ibishakara n'ibintu by'ibibabi bimwe naho bihura n'akantu gatoyi swati biragurwa n'umuyaga cyangwa ugasanga ni bya bindi umuriro uteye buno nyine bica bitokombera bigahera. Ariko ngo cyangwa ngo wubakishe ibiti, ariko hariho abandi ngo wubakishe amabuye y'agaciro. Haleluya. Abandi bakubakisha iki? Inzahabu n'ifeza. Haleluya. Wubake rero ku mushinga, wubake ku ibintu bizima bizotuma uhembwa niwashika imbere y'Imana yawe. Haleluya. Haleluya. Rero umuntu w'Imana, iryo niryo jambo Imana yampaye kuganira nawe uyu munsi. Wubake neza, ubake inzu yawe neza kugira ngo niwashika imbere ya data aza guhembe ibigukwiriye. Ntazokwihakane ngo ntuzobe nk'umwe azobona ijuru nk'uwokowe, ariko uzobe uherekejwe n'imirimo. Haleluya. Uzobe uherekejwe n'imirimo, umwami Imana akugororere. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mana y'imbabazi n'urukundo, uri igitangaza nyaguhoraho. Ndagushimira ko ari wewe buye rizima yaswe n'abubatse, ariko niryo twubatse ko kandi rikagumya n'imfuruka, bigatuma ndetse dukora n'imirimo myiza ituma mwami Imana nitwashika imbere yawe tuzogororera, kuko igikorwa cyose dukoreye mu rukundo rwawe ntigitakara kirandikwa. Ndagushimiye mwami ko uyu munsi wa none abana b'Imana bagiye kugira umwete n'inzara nyinshi yo gukorera ibikorwa byiza mu rukundo rwawe. Uhimbazwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.